imwe kandi mumpera amashi Imana ngongera mumpera amashi umuvyeyi wacu atwitayeho cyane. Jewe sinodondora ibintu byinshi mbonye muri Repentance kubera naho agasura ni muri Repentance kuko je sinangana uko ariko mparuye ibintu Imana yankore sinona bivuga ni vyinshi. Jewe Imana yankore ibintu vyinshi, je ndi umumama w'abana batatu ariko Imana yararavye ubuzima narindi mu bwambere mfise abana babiri. Imana irampa umugabo kandi Odasa aransengera Pastor Lambe ati Imana izoguha umugabo ukire kwizererako. Imana yarampaye umugabo ariko Satani yabaye inyuma iravuga ati kabuka Imana yoguha umugabo w'umusore kandi wewe uri umukecuru byaye kabiri. Ariko Imana ya Repentance iravuga ati ko wangomye inyuma mwana wanje nzogushira hejuru. Nari umuntu muto Imana iravuga ati reka mbenda nakugire munini. Muto kandi yashaje. Yego yashaje. Yego. Ariko Satani mukozi w'Imana Satani yangumye inyuma ikangirira ifuhe bakaca hirya no hino. Umugabo wanje ndamubwiye Karamba ati nubwo nje ko mfise uwundi mugore kobwa nateye inda. Harabo umunsi umwe pastor sinaka kubishinga intahe aravuga ati ubu nyene ngira nsenga amasengesho yo gutandukanya abakeba bakristo bavuza amasengesho yo nk'ikintu baba batuvuzeko tucakira kuko kiraba. Je ndavuga ati amasengesho ndayakiriye uwo mukeba urumva yarashobora kuza nk'aka telefone umugabo wanje ni umuntu yikundira inzoga ubwo se yaborewe ntazi ko yaborewe akaca telefona ngo sheri ngurihe ubwo naje nkaca ndayitaba ngo wowe nguru umuhabara ngo wowe nguru wo hanze kumbe yakazarabesha umugabo wanje ngo yamuteye inda ari ruguru umugabo wanje yakorera amahererasi yarungika ruguru ngo je nshaka ngo kubanza ngo gufasha ngo wangu afise inda yiwanje ngo urazi nawe ngo ko wabyaye ngo wowe nzoza ndaguha ngo mukebuke. Hajana nkavuga ati none Mana wako wambwiye kugiye kumpa umugabo kandi azongirira akamaro none ibyo byago notuma nsubira hahandi narindi. Ariko Imana yarabikoze iraba hafi wa mugabo wanje uwo mugore amaze kumugira 85,000 isango yo kuvyara yayivuze mugore y'amasengesho kubana nari nayakiriye umunsi wo kuvyara namubwira ngo yavyaye umuhungu ndamubwira ati sheri ntangorane ko wabyorosaka umugabo wanje nawe yararyoherwa gucoma kana yebe nkagagumya mu ntoke kiwanje uraza umusore ataravyara arosa akana kambere araryoherwa. Nanje nkavuga ati Mana nikaguhe kuko nanje nararose tuzokarera nta ngorane. Wiganda mubwira ati none ku munsi wo kuvyara wageze umwana akaba yandikwa na se mutumeka mumanukane umwandikisha kumbe ariko aramuhenda muko kubera ya masengesho yababa keba. Umunsi umwe ndagenda gusenga wari dimashe ngiye gutora urufunguruza arambarira ati wa mugorewe arafukama imbere yanjye nzokubaha wa mukobwa yarampenze nta mwana yigeze ambyarira arafukama cyane tiyarampenze. Imana yumva ya Repentance Imana senga yo tini Imana ihambaye tihuga ikintu kimwe uzokora ku muntu asenga muri Repentance akamuja mu gahanga azomaramara burya uwo munsi we unkuye kumukeba umugabo wanje nawe akaba yipfuza umwana none bigende gute nzorinda kurindira ko umwana nari nshukije yaramaze imyaka 5 nzorinda kurindira kugeza niyo. Imana ikirambwira ncandaganda aransengera Imana ya Repentance nukuri ni Imana umuvyeyi wacu n'abari hariya nk'umu pastor ari hariya undi ari hariya ni bose agenda basunikira agenda bashiramwe amavuta menshi. Burya rero uwo munsi ndasenga Imana avuga ati ubura ya masengesho bashanga ati uwakira umwana mwakire utamushaka hagarike. Burya umuntu wese azarakira iciwe hari gihe wakira ikitari ciwawe. Burya rero jenda yakira harabisengesha umukozi Imana ari yasenze hari umuntu yari yasengeye yakira kuvyara kandi afise umwana atarakura atarasubira aramubwira ngo none ngo kw'Imana yampaye inda kandi umwana akiri mutoyi ngo none bigende gute. Umukozi Imana amushimwe none ko wowe wakiriye ibitari by'iwawe ngo bibemwe uko nyene mugo agenda avuga ati isanda byakiriye uko ni by'iwanje. Imana icimpa umwana imaze kumpa umwana namuronkeye muri Repentance kandi yumvira ubuzima nari nabayemwo ndiyumvira ndavuga ati Imana ndagushima. Ariko n'ikintu cyakurikiye Satani yagumye ija mu ruhande bakabwira umugabo wanje ko kabuki watwaye ijya mugore yirabura ngo kandi inkumi zari zihari. Burya rero nkaca ngenda ku mavi nkarira none Mana we ntiwahashitse ubona ko nkwiriye bavuga barasara n'ubu bikabambagwana je bundi ro byarabaye aronga arahindura ngo nukuri ngo we ntitwari dukwiranye
ababanyi bose baraza kurora ndamubwira ati jewe Imana yavugiye ku magufa yumye none wowe uri buhindura iki aravuga rero n'ababanyi tubana benshi nama ndabaza bakankurikira kuko dushaka kuraba aho hantu usenga ngo iyo Mana ihari burya ikintu nje gushima nuko nciye mbandanya nje gushima kubw'uwo mwana uwo mwana Imana yamumpereye muri repentance ariko je bundi harabaye ikigeragezo ninjiye ngaha ku rushengero kuwa gatandatu umwana aranka ko numva ijambo ry'Imana ararira abadayimoni barasararira ndahiga umukozi w'Imana aramusengera ariko amusengeye n'ubundi mbona biranka hajya pastor ariko arahezagira abageni nonga ndabwira uwundi mukozi w'Imana aramusengera numva ijwi rimbwiye ati taha basi umujane kwa muganga ariko ngeze hanze naciye mfata inomero za pastor ziri haga ndazandika bikanka sinja kwa muganga cyangwa nkora kwizi nomero ndagenda muhira ngeze muhira hari ukuntu je ntoryama ntaravye muri Bibiliya burya ndaraba ndiyumva none nje kwa muganga ndikambwa mpagaze mu ijambo rya Nduwimana Joseph mpagaze mu mavuta yiwe singenda kwa muganga niwe tubunyene iri jambo mvuze ndazi niwe yari rungitse amavuta mpagaze mu mavuta yiwe uwo mwana wanje arakira arasara nyene mwana ingwara ibisazi biramufatanya nararira ariko kwari nje gushima Imana kuba naje muri burakeye ntanarire naho ranza akarira rega ntiyashaka ko ninjira mu rushengero kandi icyabaye uwo mwana yavutse atanahema ndagenda kubaganga baramuvura biranka ariko iyo ngwara yikiriye muri repanta yayikiriye mu gisirimba byo byose nje gushima Imana ko yabikoze akemera ko numva ijambo ry'Imana kandi nkaba nizigiye yuko itazosubira gusubira ngo sinumva ijambo ry'Imana abumvise gushika kubajija akajambo kamatsiko canke kiki ubusheri wawe kweri aracabona ubwirabo sinabibandanije ito nindo uzobibandanya kuwa Mungu Yesu ashimwe bantu b'Imana Yesu ashimwe kandi je mbagaze nganshimira Imana iyi ndwi yose yari iheze je ndatambuka uku kuguru n'uru ruhande byose byagiye rero ejo nca ngenda muri serire ngiye muri serire maze kwicara mwarimu Erika aravuga amaze kuvuga aravuga ngo hariho umuntu agwaye uruhande rumwe gukuboko kuburyo ngo nahaguruke ngaha ndamusengera nja ndahaguruka ngiye guhaguruka nanje nashitseyo ntagenda ntagira gutumutsi wari ngaha n'ukuguru naha mwinkokora nabaye pararize nkama rero cyaravuga ngo uhaguruka cyaransengera nsengeye ngwe ngo ni wewe nyene kweri nja ndavuga ati nijewe aracyaransengera maze kunsengera cyarambara ati nejo uje uzinduke hariya genda gusengera ndabona yuko bamaze kukwambika n'ikindi gikofero cy'intuze yambari igikofero cy'ikiki njya ndavuga ati nanjye ndazindukayo niho naraye mu ijoro numva byose byamaze kugenda mugabo byose nabitumwe n'iki genda dandaza utuntu duke tw'uduceri n'umuntu yaje kungurira umuceri njya ndasenga nanjye ndamuvuga izina hama rero njya numva bya bindi byose biragiye mu mpera Imana amashyi amen.